Amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe na Chimamanda Moses. Imana ibaho umugisha. Nkuko nari maze iminsi ndimwo mbibabwira murabizi ko ndi mu misi y'ibikorwa byinshi naraye babwiye impamvu. Ariko ibintu ngomba ndabikurikiranira hafi ndabangene uriko biragenda. Byaba ivyobokamana, ivy'ubuzima, ivy'aba politike, ivy'intambara byose ndabiraba. Ya revyo bikorwa navuze ko kwa gatanu bizoba bimwe bigabanuka ewana no gusinzira amasaha make uhomba numva mu muhogo n'agakorora kafashe agakorora kafashe virima ahamvugira mu mazuru mbura amazuru ngaha yazuye kuntu but is okay karakanyuzimo kugira ngo ne mumva ndiko mvuga umenga ninka irimo yanagira mu mazuru ngaho mumenye impamvu n'igituma ariko kwezi kurangiye tuzaba turi kumwe byuzuye cyane ko ari byishima ngomba gusabikanya namwe ngaho. Okay, now iyi video iza guca kuri Chimamanda Moses team kuri Facebook apana kuri Chimamanda Moses official uko navuze ko arababi postingira now kuri YouTube na Heleno kunyera ko kuri YouTube nta message bakwandikira ariko kuri Chimamanda Moses official bandikaho message ntabwo ngomba yuko ari undi muntu ngaho yo control. Now gato hari ikintu nari ngomba kubabwira ndabizi ko hari abantu bapinga ibintu ariko before yuko uza gupinga ikintu ubu banzo mbwira uti hano hantu wabeshe kuko mbwira uti hano hantu wabeshe ubu mpuguwe muganga dufise bamwe i Burundi hakuza avuga aho wabeshe aza gutukana sico gisubizo kandi gutuka umuntu ntibisigura yuko uba umwigishije gutukana bisigura byerekana ubwenge buke gutukana uterekanye impamvu bisigura umuntu aba afise mu mutwe atari hazima. Now ntaraje kure cyane ariko iragomba kwerekana ngere mbabwire ariko ndagomba manze mbumvishe iyi video gato hanyuma mbone kubabwira ikintu nashaka kubabwira hano. Guhimiriza iterambere mu Burundi Apkodeko Burundi yaratunganije inyigisho kugwaruka ko muri komine Gisuru intara ya Ruyigi kubijanye no gukunda igihugu hamwe no kwitabira amatora yimirije kugwaruka rugeze gutora. Ningiki cyatumye iryo shira hamwe ritunganya inyigisho nk'izo kugwaruka go muri ico gice cy'igihugu. Emmanuela Irakoze arongoye Apkodeko Burundi. Shira hamwe ndongoye ni shira hamwe rifise ibintu byinshi gishinze gukora mu gihugu cy'u Burundi. Harimwo ikintu kijanye n'inyigisho n'inyifato no kwigisha ugwaruka hamwe n'abandi bose ni kuvuga education civique et patriotique kuva kwigisha gukunda igihugu. Rero twaje ngaha tuje tukwirikira ivyo twemeranije na seni kwa turafisha ubufashanyo kugira ngo dufashe kwigisha ngene bo kwifata imbere y'amatora mu matora n'inyuma yaho. Hambavu y'ivyo turafise nico tuzokora kijanye no kuyacungera twatsange nari karagenda mu gihugu cyose cy'u Burundi. Nico rero nico cyaramutse kituzana ngaha kugira dufashe ugwaruko ngo ngaha mu Gisuru kubera hegereye ku mupaka uva mu Gisuru ca winjira Tanzania tubafashe ntibazosure kugira ivyo hora bagira mu myaka yahera baca bijabukira amatora girabe bakagaruka kandi ariko amatora heze. Ngira ngo hano muravyumvise hari ibintu bibiri bavuzemwo nyamukuru navuga ko icyambere bavuze yuko bigisha urugwaruka gukunda igihugu. Icya kabiri bavuga yuko bagomba kubahimiriza ngo amatora ageze ntibahunge baje muri Tanzania bace bagaruka ngo amatora aheze. Icyambere bumvise kubakundisha igihugu, icya kabiri naco ntibahunge. Hino yuko tujya ku muriri ndagoba mumvirize kandi ukavideo kagira kabiri duce tubihuza na bino yaravuze. Babwira yuko atakujaraganya inimero ya mbere ku nkona ariho mukumba ariko bazotumbereza iki urutoke bazotubwira tuzokoza mu mutima rutubwira hari ukungene twarose amanota atari meza cyane bivanye n'abo bantu babaseneye. Ariko rero abakanyara rugamba sekuri nkona bonetse bavuye mu yindi migambwe amaseneye munatse yuko atazatumbereza ku nkona azomenya ati umuntu atse ko atazatumbereza ku nkona azomenya ati. Nkuko muvyumvise ayo n'amajambo adasanzwe yiterabwoba ridasanzwe yakoreshejwe na bamwe
mu baserukira umugambwe CNDD-FDD muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Amajambo agaruka cyane ku bijanye n'amatora yimirije, aho batera ubwoba abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD, cyane cyane abo mu mugambwe senere bayoboka umushingamateka Agatongwasa. N'amajambo uri kuyumviriza ateye ubwoba cyane, aho abayashikirije bagabishije abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD, bagabishije abasenere ko utazotora umugambwe uri ku butegetsi azotegerezwa kugira ikibazo. Bahanuye n'abanyagihugu kubwira bagenzi babo batari muri CNDD-FDD ko bofuma babaha amakarata y'amatora bakaja kubatorera, kubera ko ngo bazotegerezwa kugira ikibazo kidasanzwe bivanye nuko ngo badashaka ubatobera amajwi. Ndagomba abarundi muvyumvirize bino bintu bukebwe tuganira. Muvyumvirize bukebwe n'abari mu mugambwe muri CNDD-FDD navyene muvyumvirize bukebwe. Mubumvirize bukebwe mureke kugara abagabo. Muvyumvirize bukebwe mureke kugara abagabo. Reka kugara abagabo. Reka kugara abagabo. Nta muntu yarusha intera hamwe kugara abahungu. Nta muntu yarusha intera hamwe kugara, kuvyimba, kwishima, kwishira hejuru. Now, reka dusubire kuri cya kindi ubwa mbere twari twahereyeko. Uriya mudamu mwumvise ko yavuze ngo agomba kwigisha abarundi gukunda igihugu. Ati kandi ntibahunge. Hanyuma ubu naho murumvise umugabo hano yareka koresha inama mu mugambwe hano, mbona ngo bariko bakora ngo amabarabara bakoresha amasuka n'ubuhiri n'amashoka. Nawe yakoresheje imvugo ituma abarundi badakunda igihugu, ituma n'abarundi bahunga. Murabona samvugo ngunda kubabwira impamvu bigora ko hakwigisha umurundi gukunda igihugu no kudahunga. Icambere ni byabaye ryari aho umurundi yiruka ku murundi mugenzi we. Ivyo mumbwiza ukuri byabaye ryari aho umurundi yiruka ku murundi mugenzi we. Ndabibaza imbonera kure, ntabwo ari zose ariko zimwe muri zanjiji nk'uyu mutama tubona ngaha. Ndababwira impamvu ari n'injiji. Ndagisuramo kino kibazo ndakibaze neza, ngira ngo n'abandi bo badukurikira. Reka nabaze nk'abanyarwanda bumva ikinyarwanda cyangwa abanyekongo cyangwa muri Kongo hari akajagari cyangwa abaganda. Nijyari mwabonye aho umunyarwanda yakwiruka ku yundi munyarwanda? Ivyo birabaho. Aho umunyamerika yakwiruka ku yundi munyamerika ngo ko batumva ikintu kimwe? Ivyo birabaho. Ivyo mwabibonye he? Ibi ni vya bindi vyaciye bizamura n'ubwicanyi mu Rwanda mu bintu bijyanye na genocide, kubera yuko ubutumva ivyo wumva cacika umwasi w'igihugu. Ubutumva ico we wumva ucushaka kumwica. Ubutumva ico we wumva umubona nk'iseseme. Ubutumva ico wewe wumva ucubona nk'umuntu ariko arakugwanya. Ibaza w'umuntu w'umurundi avuga yuko udatoye umugambwe arimwo azoca barahunga, azoca amenya yaja. Mu majambo make ni muzokwicwa. None umurundi ku murundi iyo avuga ngo utagiye mu mugambwe ndimwo, udatoye nkuko dutoye, uzoca umenya yuja. Ajehe ko ari umurundi, ajehe ko abarizwa mu Burundi. None ubona vyahurizwa hehe gute na vya bindi wa mugore yari karavuga, avuga yuko ngo ntagomba abarundi bazohunge. Abo barundi nabo ntabwo bagomba kuja muri yo CNDD-FDD kubera ivangura. Ubu navuze tuzoca umenya yuje uhunge. Ni vya bindi bizoca bituma nyene bahunga. None bumva bazoreka guhunga gute? Hanyuma ngo mu bijanye no gukunda igihugu, umuntu akunda igihugu natuma abandi banyagihugu bati igihugu bahunga. Umuntu akunda igihugu akoresha imvugo nziza ituma abanyagihugu biyubaka, ituma abanyagihugu biyumvamo gukunda igihugu. Mwemoza ngo mubigishe gukunda igihugu, hari uwundi muntu arimwo abona babarundi nk'abasi b'igihugu bagakunda cya gihugu gute?
hariho abantu bariko babankisha ca gihugu, kandi abo bantu bankisha abarundi bagenzi babo igihugu ni babandi bavuga yuko bari mu nzego, bamwe bayoborwa n'ubutegetsi, bamwe bayoborwa n'abari mu mugambwe. Murabe abatuma uburundi buyangara. Bene abavuga ngo twaramenye ko ngo hari akantu kaje kubera ko ngo abaseneri babatobeye ngo muzomenye iyo muja. Ni kuvuga ngo utemeye gukorana nabo, udatoye iyo nkona, ni kukwica barashobora kukwica. Raba buno bugome twe bw'abarundi tugira. Mugabe jo muzoza muvuga yuko uteye ikibazo ko ari Kagame, ejo mwamara gufata umurundi nabi akagenda gusaba indaro mu Rwanda, muzovuga ko bahaye indaro ko bimeze gute, kandi mubona ari mege abantu babi, kandi mubona ari mege abantu muri ko murakora ibintu bijanye n'ukwica. Kuko uwo mutavyumva kumwe tubona ko amaherezo ibyo mugomba ari kuzomwica, ari kumwomora komuka. None Burundi muzogeza ryari gutungira impunzi hanze y'u Burundi? Ibi nivyo vyamindi nababwiye, uko mukomeza mwanka abarundi mubomora mubashiramo umutima mubi, uwo mutavyumva kuba mumomora, uwo mutavyumva kuba mumwirukako, ntabwo azokwemera guhera hanze ngo acike impunzi. Azogaruka gwane, kandi aho hazogwana umurundi ku murundi, hazogwana umurundi ku murundi, ntabwo hazoba hariko hagwana umunyamahanga. Kubera ko ubuyobozi burimo abantu bagabo kenshi na kenshi bugirira nabi bose, kandi abakenye ni bose, nabo mu bwoko bwose, n'abazogwana nabo mu bwoko bwose, nabo muhaza nabo mu bwoko bwose. Kuko nk'abari muri seneri benshi wavuga uti n'abahutu, yego reka tuyifate uko, mugabo mwibutse nk'ubwicanyi bwabaye muri Shafisha. Ubwo bwicanyi n'ubwicanyi bwakorewe n'abitwa ngo n'abahutu bagenzi babo, niko ndavuga, ariko sisize imbere amoko mwumvirize. Ndiko mvuga afatiye ku bintu bakora, kuko no mwibwirizwa shingiro nabonye barunze mu bwoko bw'umututsa umuhuta. Ivyo nabyo bikaba ari ibintu vyerekana n'ivangura, kubera mu nyubiki zo kurikira no guhindanga muntu handitse ko hutu, handitse ko tutsi, byaratanguye. Naho ni vya muri president agera kuvuga yuko ngo ivy'ubwoko ngo vyavuye mu Banyarwanda, ngo vyazanye mu Rwanda. Nimba vyazanye mu Rwanda vyagezwe mwibwirizwa shingiro gute? Kwejo babishizemo ngo hutu ngo aha ngo tutsi ngaha, babisize mwibwirizwa shingiro gute? Nimba ari vyazanywe n'Abanyarwanda. Ibi babikoresheje kugira ngo bamenye ahantu hari umuhutu, bamenye ahantu hari umututsi. Ibi navyo ndazi ko ari plan mugomba kuzokwitwaza ngo ngurumva ngo M23 ngigerageje gutera Burundi, bamwe muri mebwe mwirare muri babandi b'amazuru hariya ngo asongoye, muce mutangura kuvuga ngo abagomba kuza gutera ngo Burundi ngo nabatutsi, ngo abagomba kuza gutera Burundi ngo ni babandi bakora ngo akajagari ngo muri 2015. Mwirare isho mihoro nibiki kono na bagenzi banyu, ariko ntabwo bizobahira. Ndabona ko ariyo muri ko muragana, kubera ko abatari yo mugana ntabwo muba mwiruka ku murundi mutavyumva kumwe, ntarigwe muzamura ibintu vy'amoko. Ikindi kimenyetso naco kivyerekana gute umugabo w'umushinga ntahe afise urupupe rw'inkoho. Uyu mugabo hano yari karavuga afise urupupe rucafye ko inkoho, ni giti c'inkoho, ntabwo ari inkoho originali. Ibi nivyo intera hamwe mu Rwanda zakoresha. Intera hamwe mu Rwanda ngaho zakoresha amafuni, ubuhiri, inkoho zikozwe mu biti atari inkoho nyazo. Mumbwiraho umushinga ntahe muzima yagendanye igicapo c'inkoho y'igiti. Mumbwire mwabarundi mwe umushinga ntahe agendanye igishusho c'inkoho y'igiti. Abanyarwanda muri hano mu mpanure namwe mufashe, nigari mwabonye umugabo umushinga ntahe ayoboye abantu afise abana agendana inkoho icafye mu giti. Abari hano ariko arabwira bino bintu bafise amafuni ngaha ngo bariko bakora ibarabara, mugabo yabivugiyeho bafise amafuni, bafise imihoro, bafise imipanga, agaceza kuvuga ivyo bintu. Mwibuke yuko ryari president wacu ngaho wo Burundi yaragera avuga ngo hano mu Kirundo niho twarunze Abanyarwanda, abari Ngozi muzoze, Imakamba muzoze tubereke, muzane cyo muzoba mufise ikigwanisho cyose.
ngo muzotondane ubufuni. Intambara y'ubu tugezemo ntabwo ari intambara y'ubufuni, ni intambara y'amamisire n'amasase kandi biraswa iyo bigeze kuri. None wohamagara abana bakiri bato n'abakuze ngo muzane ubufuni, muzane amasuka tubagwanye, iyo ntambara ikaba imeze gute? Ntabwo tukiri muri ya ntambara y'abami bakoresha imihoro n'amacumu, ubu hakora za misire. None wari kubivugira imbere y'abarya abana bakiri bato harimo inzoya abakenye ngo baze bagwana urugamba gute? Igihugu cifashe kibwira abantu bakuze kikababwira giti umviriza mube magabo abantu bakuze. Mugabo ntabwo bijya bintu wabivugira mu bana. Mwibuke ngaho mu Rwanda Paul Kagame yabivugiye mu nama avuga ati mweni mugende muryame musinzire igihugu kirarinzwe. Mugende muryame musinzire igihugu kirarinzwe. Igihugu kirinzwe cifashe gikomeye. Ntabwo kivuga ngo abana ari muzana imihoro n'imipanga n'ibiki mwicungera. Bine bintu rero muri ko murakora mwa barundi mwe ntabwo ari vyiza. Ntabwo ndabibabwiye ngo ni kubera ko ndabanka. Je nta n'ivy'imigambwe ndimwo, ariko iyo muri ko muraja si heza. Ivyo muri ko murakora si vyiza. Hakwita iterambere ry'igihugu, ibikorwa by'igihugu nukuzana uburofa bwo kwiruka kuri mugenzawo, nukuzana uburofa bwo kwiruka ku murundi mwene wanyu. Hano hariko harabera inama muri video ya mbere twabonye, mwabonye yuko hari inyubako zivu, abantu bicaye mu ivu, ibigangara, amabati yaraheze, inyubako yaraheze, nta n'amadirisha ariko, ngo abategetsi bariko bakoresha y'inama ngo zigukunda igihugu. Mwakubatse igihugu mukarekana n'ubwo bujinga. Mwakwirutse ku bantu bariko bazana amavangura ngo abarundi ngo babe baravamo ngo abatabashigikiye. Mwabirutse ko mukareka tukubaka igihugu, tukigisha inyigisho nzima. Abemera umugambwe cyangwa batawemera n'uburenganzira bwabo naho bihuriye n'igihugu, kubera ko umugambwe uzohomvoka ariko igihugu kizokwama iteka ryose. Kudatora FDD ntibisigura ko uwo muntu adakunda igihugu, ntibisigura ko uwo muntu adakunda umugambwe. Hari abatagomba kwivanga n'ivy'umugambwe bivanye n'imyemerere yabo. Mugani wocubiruka ko ngo nahabasuba igihugu ngo nibaveho ngo bazomenye iyo baja. Hari abatababonana imigambi nimwe, kuko nta migambi mugira. Imigambi mugira ni y'imisiba, ni y'isazi, ni y'ubuyabu, ni y'ubukwavu. Ubuhonu mva ngo mwongeyemo n'imvunja vuba, mwongeyemo n'intuza n'imbaragasa vuba, mwongeyemo n'inda vuba, poroji y'amavoka, poroji ngaho y'ubuntu budafadika. Igihugu kirimo abasuma mutigera mubafata, muza murira perezida dira mu bandi ngo bamuriye igiturire perezida muzima. Abo bantu nabafata, amabarabara ntayo, amadege ntimugira. Amashuri yarahomvaguritse, abarimu barata, abaganga barata, abashinga amateka ngaho barata. Indege nguri muri garage, iyo garage ifise iyo ndege imyaka irenga 11. Muguma mutanga amafaranga ngaho ngo muriko murayikoresha. Isoko yarahiye, imyaka n'imyaka ntabwo murayikora. Muriko makisha amafaranga tutazi yaja. Muzana ba diaspora ngo batuyobore, ngo tuzana amafaranga twubake ngo diaspora ngo ndundi mu Burundi, ngo mu mezi 6 ngo izoba yuzuye. Harike amafaranga ntumazeyo yagiye. Abarundi baje ngaho ntabwo mububaha. Ukibuka c'indege ibintu bihagejeje biribwa, nimenye yo vyagiye. Ibiturire nuko nyene, abari mu bushoni beshi, bamwe barimo bazira ubusa. Kandi n'abapfunzwe baba bazira gakoko, ubusambanyi burenze kwemera. Na patiri yarabivuze mu nzego, usambana igitsina cabatwaye umutwe. Kudashira mu nzego abigiye ivyo bakorera, gushira mu nzego gusa abo muhuje ubwoko, abo muhuje imigambwe batanize, abize ntubaha ijambo, uvuze umwirukako. Abarundi bararambiwe, ibiciro murabi yo bigeze, gaze nitugira, essence nitugira, abantu bagenda n'amaguru, amabisi ntayo, ari muri viragenda tibagurika imiryango, ibinogo mu mabarabara nuko, amatara ntitugira, amasoko yarahiye yaraheze, amadevize ntavyo. Ugize uravuga perezida ati je ngaha mu nzu ndifise, ndumukire ndatunze. None mwa Barundi mwe mugomba ko Abarundi babaho gute?
mugomba ko abarundi tubaho gute? Mushake ko abarundi babaho gute? Biraturambiye, biraturambiye. Nimba uko ariko bayobora ntabwo tubikeneye. Turashaka impinduka, turakeneye impinduka. Naho turiko turaja, ibindi bihugu biriko bitera imbere, ibindi bihugu biriko biriyubaka, mugabo natwe tuguma tujyana dusimbiranirako twishima mu vy'imigambwe gusa, ariko yerekana amahuzu, tuzana abana ngo ni ivyana vy'inkona bija mu madefire, tubatesheje amashure, ibiro twugara ngaho, isukari uratondera, ibiki n'agapapuro ngaho umenga n'abana, ibinyobwa ntabyo, inzu zo gupanga ubu ewana zisigaye zifise abanyekongo, byose n'akajagari. Hindura, mudahinduwe naho ni mubise ababishoboye